Manunu, Yereka, lavo, mon amour, Zokoma, Hanu, Makumun, Suza, Maki, Inosa. Yeah. All I wanted was somebody like yours. Manunu, Yereka, lavo, mon amour, Zokoma, Hanu, Makumun, Suza, Maki, Inosa. Hey, December. What's good? Hella five. Well, go on, my brother. Yeah, G. Uko poa. Ukuna shevu msanii mkubwa, bro. Kabisa. December gute? Je kabisa. Umva. Sasa tuko imeshereza ngaha, bro. Jiwaz. Gute, you good? Ineza, my brother. Wallahi, duherukana long time, my brother. For sure. Sasa grand frère. Mwe ndukize kwanza guca ndamutere story mu bro wanje. Mugane tu. Hey, kama ka. My brother. C'est comment? I'm good. Umeze fresh? Sana. Man, kabisa. Feel good kukuona. Have been a while. Meilleur FMC. Respect, asante. Durukana 2024 dukora hangouts. This time around umwaka uraheze. Amateka ni menshi sana. Ndayibona ku social media and I'm like, hey bro, I'm proud of you. Umeze neza ariko? Asante. Umwaka wa 2024 wari umeze gute ga December? Tanguye neza ndashima Imana. Yeah. Umuntu ari healthy. Yeah. Umva samagara yose. Kama ka n'ingoma shasha. N'ibibenga vya hatari. Tanguye neza kwe. Nice one. Wodekeva gute umwaka wa 2024? 2024. Yeah. Shayari umwaka wo kwiga kwe. Kabisa. Umwaka wo kwiga vyinshi. Yeah. Hari ivyo nyene umuntu yoba yashatse ko byagenda uko gusa byagenze on my way. Hari n'ibindi usanga byaraturengeye gavuga ati kabisa. Sinzi ko bizoba muri 24. Yeah. Sasa nyene just no gushimira Imana. Nice one. Yeah. Nk'umuririmbyi ukiza utaramara umwanya munini muri game ukaba wamaze kwiga ibintu byinshi. Nimba atari banga, nivyo ibintu wize uravuga ati ego kino kintu tuka n'ikigo muri career yanje. Yeah. Novuga gute patience que patience que kuba patient kwiga ku icoba caramaye nka challenge iyo bayi nk'ikigo wize uravuga ati kino kintu vraiment muri career yanje nungutse ibinye naho cambaye ko naho ari challenge yambaye ko mugabo kinyigishije ibi nibi. Yeah. Ngira nukuba patient que kubera ukibaza ati okay maybe iki kibaye neza giciyemo zacha bigira hajya ukasanga maybe siko bimeze kuba patient rero kamandanye ukora kabisa hata bafita gute hata iyo motivation nice one bisigura yuko motivation muri 2025 ni full energy ni yose sometimes turunguka ibintu bitandukanye umwaka urashobora kurangira ugasanga je nungutse ibi nibi ego twarabibona mu maso yacu tukabona ati December tumubonye muri mu stage akomeye, December tumubonye Kenya, December tumubonye na agakora ibintu birenze hit songs zitandukanye mugandi yifuza kumenya kantu kajanye na Frambo no mwaka wa 2024 December yashoboye kwinjiza kanoti kenshi canke for sure atka bon mu bizi nyene noti nyinshi usanga iva mu mashow n'ibiki 2024 sinagize amashow menshi gusa nyene nayo nashoboye kugira mama yarasobanutse kavuga ati okay maybe ndaza gukuramo akantu gutya you know twaragize amashow Kigali nunga BJ my own show ari yanje ya mbere nayingize headline you know ahandi nagenda nkopeningira abandi gusi yari yanje so urumva ko impact ku mufuka bari nini kabisa Frambo ni full tuza gutera ikaci by the way congrats show yawe wagize muri arena warakoze amateka byari ibintu byiza and tukomeye I'm proud of you bro kubera yuko hari abartiste benshi tuzi bakoze ama hit song menshi mugabo bataronse opportunity yo gukora show ari biwabo nyene ndifuza kumenya before yuko mufata we na team yawe decision yo vuga ati oyo tubikore why not tubikora harari akantu k'ubwoba harari akantu ko kuduta byari bimeze gute sinovuga kari kuduta novuga nyene kuraba nyene ko nyene nta gitoro cyari gihari kikoraba nyene ibintu biri en faveur y'ibyo ushaka gukora you know sikovuga ko twari dufite ubwoba ko abantu batoza canke iki gusa twarabona ukuntu biko biragenda ni mashow ukuntu biko biragenda you know
ntibyari bihumuriza kweri kabisa. hama rero turavuga ati bon reka tubikore urumva nta shwani dushobora kumara umwaka wose atakintu tubahaye for sure. turafata iyo riske tu. The confidence yakugiyemo gute kubera yuko turaza abantu bafite ama hits menshi kurusha iwawe, turaza abantu bakoze ibintu vyatari kurusha iby'iwawe, mugabo ndifuza kumenya the confidence yo kuvuga ati bro nanje nobikora kandi azi ko hashobora kuza abantu. En fait j'ai confidence yo kuvuga ati huza abantu canke ni team yanje case no kuwese team yanje banyizeza ati bro like we got people aza abantu pull upinga you know twari dufise na Waklex yaje in the cut rashona ndavuga ati iyi line up irateye ubwoba Akademere Daiki for sure yaza kuba full vibe so nta novuga gute nta doubt yari irimo ko abantu baza kuza. How was the feelings after the show? Feelings that made it good after the show? It was crazy, bro. It was crazy. Shutting down arena. You know, uri kumwe na brother wawe. No, mutanga show. Imagine. Ngiye gucawe. You know, ahandi bashobora kuvuga ati maybe ngoma zawe DJ kama ka. Gusa we nyon mu gihugu cawe. Urakoze. Ukachibona abantu baraje ari full. Ai, na kintu kidogo. Support keri narayishimye sana. Kama ka. Narabonye yuko umuntu abandanije n'izindi y'abana yogenda aragira ahantu hanini sana. Nice one. Kuri new generation wihanura iki bivanye na experience wagize ugira show iwawe nyine kaba success? Go? New generation. Abantu muri domain yo kuririmba mwese mugabo muri mu new generations. Wobahanura iki bivanye na experience wagize kugira show iwawe nyine kaba success alors que abandi dufite imitima bavuga ati ndabikora. Bon, new generation. D'ailleurs, il show twagize yari organisé mostly na new generation. Kuri yari team yanje, évidemment wa Stefan nabanje. Gusa harimo n'aba homies. Abandi bajene nyene bamwe twara twigana abandi gusa n'abajene. Bavuga ati dufate bana ko dutangiye gufata aba initiative nk'abajene twavuga ati twikorera ivy'iwacu. So ico ni ikintu ca bien. So ico no bahanura naco abartiste cyane. Bro, no hasalika. Kwera ga BJ, you know, ikintu cy'umuziki ikintu nyene barashirako amaso cyane. You know, bakavuga ati uyu muntu ukatumuja inyuma turi abantu bangana gutya maybe izozana profit. Barabona nyene kari ikintu gishobora kugira. Kiri entrepreneurial, tu vois. Then bakavuga ati abajene honyine babona ati bagiye mu by'umuziki babona yuko umengo gusa je novuga ati nuko keepinga you know ukora ama studio ama content you know wishira hanze sana ushira hanze ibikorwa byawe kwa je niko natanguye you know kandi nako ngibikora ama freestyle nubwo mfite ingoma zanje ama freestyle ndashatamu kabisa kwataka social media. Nari magaze ku kintu kijanye waruvuze ngati ngo music isigaye business sivyo kandi turabona neza ko ari business mu bindi bihugu n'abartiste bamwe mu ngaha tukabona yuko harimo iterambere ry'iwabo mugabo ndifuza kumenya gute ushobora convaincre umuvyeyi ukamwereka yuko ego uyu muziki is a business. Ndagoye challenge jewe nka tonto wawe ijya mbere mari nk'igitangura nyene kuziba cana sinagiye ndamubwisha kari business kubera nta kintu na kimwe nari nzi je nagenda ndamubwisha ko ari ikintu nkunda kandi mbona yuko nshobora kumakinga you know a living out of it you know kwa natanguye nkiri muri high school high school nkaja studio nka recording abajama you know nka kartu Jean de Poche muvyo yabonye utangiye utakimugora ka Jean de Poche quand même you know ashobora babanda hama kugira rero convaincre fresh bafatisha bashirenga yari ja finesse kabisa yari ja finesse arumva iguye viral Finesse yarukora ibintu byinshi sana. Numva yaragenda ku kazi abavyeyi bose akamubwira ati uyu ni umwana wawe. So muhungu wawe. Bro bikaba problem. Abana bakaguma bamubwira ati turashaka kumubona. Nawe aravuga ati burya bya bintu reka biri serious. Ama rero one day turakora akanama. Home. Reunion familiale. Type shit. Icyo gihe yari jewe n'abavyeyi na manager
na Dala Beat n'abavyeyi ba Dala Beat turicara turayaga turavugana ati urumva niho nyina yitangura university ndabwira ati papa mama jewe mbona umengo university nubwo nkitangura ariko ukuntu ntabibona neza jewe n'ibishaka gukora urumva gusa nyine nari nabatanguye kubereka gatoya yuko ari byo ngenda bazanira gusa uwo munsi yari finale amarere n'ubwoba bwinshi ndababwira ati bro je numva nohagarika yitwa gute university gatoya nkaraba ivy'umuziki ukuntu bimeze numva natanguye kuba akazina gatoya mu producer nakoreye bayish nakoreye n'abandi bantu urumva amaravuga ati okay ndaza gukora ibinya gusa bandanye nkora no kuri music yanje iki n'iki gusa ishuri imbe ndapoa gatoya tege twavuganye imyaka 2 imagine twavuganye imyaka 2 amarere sasa uwo munsi nyene barabinyemerera ati turagwaye freedom gusa nyene n'amaruzi yawe ntagize kuvuga ku ruhande uraziko nawe niba byose kabisa abavyeyi turabazi ku ruhande barampanuro barambwira ati imeze gutya na gutya amarere sasa asharatangura tu gukora nyene nk'umu professional artist kabaka maze kora blessings tavye nice icyo muri ico gihe nyene twaduse iyo show ya mu wise mu jama yapfuye RIP Costa T sorry kaduse show yiwe amarere family yose yaza family ya kote yavye araza bose supporting show ya mbere barabizonduriza nabona ni show iki niki nyene niho baciye batangura kwizinga nyene bayizi muri iyo subject abona hari n'ibindi bintu along the way byagenda nyene birabereka ati katumureke gusa nyene patience y'umuvyeyi urabona turabitsa kabisa fo kumumwemeza mpaka abona ati bino bintu biri mu busayo byataye mu mateka yawe ndacagaze mu mateka y'ibintu wakoze muri 2024 wararonse ibakwe byo guhura one of the best vocalists of some East Africa. Let's go. The legend himself. Bro, yamujamani bisazi. Bien-aimé. Yamujamani bisazi. Bro, gura kwanza na bien-aimé, c'était comment? Bro, je kweli ningo umva idol mu East Africa. Urakura urumva zigaza Suzana. Izi ni shasha, izi ndi bagenda African love, unconditional. Unconditional. Wrong. Then yaraje bari bamuhamagaye kuri Amstel. Yeah. Gusa rero mbere yaho yari yamfollowinze sinzi freestyle nayo nakoze. Acha na followinga kandi nyabazi kari muri ziri hagati za beba na za zari ziri big. Ro ariko bebu unyisigaye tamu kabisa abareza tucana following ndabati muri agenda na following ndasara hama ndamwandikira meze nyene nk'umproposer agafeature hama ambwira ati tuzobikora amareza sasa nzamubona hashize nk'ameza ngaye bamuzanye kuri iyo Amstel igihe umwandikira yagize feedback kwishura yagize feedback then nashyize nk'amezi baramuzana ndamwandikira kandi ndamubwira ati bro I heard you coming to the city numvise ko uzakuza let's link up turabe ikintu dukora nice one abo nyine acaranyishira ati bro naje uze kuraba mu mavente tse guhura ndarondera studio producer bakete great beat wose ndatamwo ati nze kugenda turabe ibyo dukora turagenda turahura tugiye yari kuri kakeri pana kakeri yari ajya izuba twagiye aga studio ibintu byose chill turabanza turaciringa nyene jewe nabasanze tuve kuzana ivyuma nacaraguruka yagiye ndamuza acambwira ngo bro ngo I am starstruck nyene dijare we abonye umustar reka gushina reka ati tuza ati respect urumva Shara n'aba kumwe na team yiwe n'aba instrumentaliste. Icara ndabumvisha ingoma zanje ndi mu gusohora
abantu barambwira ati ni isuku nyinshi East Africa urikuraza you get ndamubaza n'ibindi bintu byinshi twagiye turaganira ibintu byinshi kuja kuri beat y'abajama bagiye mu beat imagine bro ama sold out tour muri US man ama superstar East Africa ngaho kabisa yego kweli ni solo career yuko rimeze yazi kushaka kugenda kwiyandikira kabisa saba no advice nyene nk'umuoji gusa nyene yari good vibe wasanze umuziki mu Burundi awubona mwisaname imeze gute nimba byarashitse mu kayaga bijanye na music industry ngaho iwacu urabona ko from bari top 10 barumviriza iyi new generation barumviriza babaje amati bose yakarazi yumvisha so urumva yuko natwe tuko turaza turapusha nice one indirimbo irahari right now indirimbo irahari nayo mabanga Theecember featuring say kweli uzobona kibagwamwo kitugama ati pa 2025 papa we can't wait ujuri shosho nakubali guhura no mu tips ikintu coroshe kandi arinza akubwira yuko ndaguhaye time yawe kugira dushobore gukora igikorwa zana ba producer zana bakidu kugira dushobore gukora ikintu kirenze bro ikintu coroshe ntuka abantu benshi baracifuza ni December biboneka yuko kuvutangwe career yawe wajuri mu muvuduko wa international ibintu biri international I mean kudandaza music yawe ukuntu idandaza ama show ukora ama deals uronka biraboneka yuko ari ibintu biri somehow international gose sivyo wibaza yuko inzira yo kuba international twokora iki nakaye kagwe wovunira abandi ba artiste kugira twese hamwe dufatana ukuboko tuje kuri iyo standard yo kuba more international ko tuba international ugiye gucacu kiramenyekana turaronka agaframbo kinjira ku artiste bacu turaronka n'ibindi bintu byinshi twame twifuza ku bandi twe tukabironka wibaze ko twokora iki ga December bon international wise je vision mbona nuko ni na ma connection tout ma connection pour muziki wacu ni top muziki wacu ni top ni juste kwiconnecta igihugu cacu nyene cuguruke niveau internet biko biraba get hariko nyene usanga ibintu navuga ko turacha mi slow motion usanga ama views déjà sinavuga ama views like internet kuntu iri propaganda mu gihugu you know ugiye kuraba dufate nk'ahandi mu bihugu bazifise nko bafise gute nka ruguru ibihugu byabo bira popping ama views kubera n'abaruguru streaming iki kabisa gusa ngaha hari ahantu ama internet adashika numva nawe bakazokumenya ewana utagiye kubakubitira show ewana zogumura umunyabujumbura nyene kuko twagera internet imitere ikosora rero ame kini ikibazo yari the way dushobora kugenda twese international tureke kuba local cyane kuko turashobora kubona aba artiste ahayi baramaze gufatisha mugabo hanze siho bari bro no gutapinga mu yandi ma genre musical no kagira nk'ama R&B you know twagerageza ibintu bidifera you know izindi sound ikintu nabonye cyo cana distance ni nk'ico kintu cyo kugerageza ama genre yabo bandi uvuga ngo bari international you know nta kindi tuvuga kidasanzwe no nakoze you know uretse kuvuga ati niyo sound natwe turayishoboye reka tuyishiremo ikigundi propage tu nice one right now sindirimbo ya Tsari big man thing hello 5 give me a 5 no nakazina k'umusheri wawe k'umu ex canke aka inspiration kaje ko nyene turavumbuka nyene gateka ndakite nimbange ya story na inspiration just turabimixinga nice one ngendirimbo imeze fresh video quality ni perfect audio dala beats Johnny Lar hamwe na kuri na Stilanji video my boy the legend Kid the Great kama ka urumva kuri beat nice one je hamwe mani shura the comment bro Zamona comment kuri YouTube bro twari tuzi kuzi kuririmba ariko iyi beat ni noma kero atijindirimo twane twishaga so respect kweli kwa no so bamfashije yabo twari neshike kandi kuba response yarabaye ngendirimbo imeze fresh ugerageje kura mu makote yose ihagaze neza mugabo
The story kuri nono imeze gute kumengo sometimes ukura mubwira ati nono ati tulia nono tubyumve kimwe nono the true story canke inspiration yaraje tuko ngene uravuga ati why not nashobora kwandika akantu nyene yeah man ni nkumbu nyene you get at the time yari ama freestyle nayo kugira freestyle twari muri studio session na Kid the Great arana miyo beat ico gihe rero nari babita gute niko kundi wibuka nk'ikintu nyene ayikubita kurya umunsi wose kandi nano kuvuga ngo umuntu ngo twari tumaze ibisi tuvugana canke iki gise ko nyeka akantu kakubita tu ndabitamo rero sasa kaza kuvyuma kana ko bitamo nyene ari Einstein we nubuzi ivyo urimo uriko uracapa mugabo ukacubona biraguyemwo wa bati ibintu nkoze n'ibiki ndayumviriza studio bose barayemera nice one bati leskirike yeah nzobazwa nyuma nakundi mugabo ngene yaramenye ko ari we izo ni story munsi zinyuma ya camera nice one nico ikintu wishimira gose muri career yawe ga December niye memories nziza ufise muri career yawe memories je champion na very support your team ke ndashaka kuba ewana kintu cyose shobora kuba nuvuga ati kirangoye gutya na gutya ndazi ko hari umuntu muri team ushobora kugira ati kinaguki chonye vraiment sinzi kara abantu benshi bagifise batwa muri industry you get kijambo ke muri career mvuga ati ikintu let's go hamwe nama opportunity tu ngenda ndaronka left and right you know nuko bavuga ati Theecember international yuko hariyo vision abona vision respect yuko iri kandi abona ko niyo tuja n'ahandi kabisa kuba international birazimvye bisaba n'akanoti kugira ushobore gushikira ba bantu nyene babwira ati oyo dukore kano kantu cyangwa gasaba kubemeza nkuko wayomeje bien akavuga ati plan imeze gute nka team yawe plan imeze gute nka group yawe amena abantu mukorana kugira peut-être bashoboye gushama akanoti kandi kenshi kugira December tubone featuring ya December na shake why not bro twe plan ku expandinga no hose Swahili nation Niger tukagerayo urumva nukurondera ama connection tu kandi kuvuga ngo ibintu bya international kuvuga ngo namahera ngo cyane iki cyane ni connection niyo talent niyo uvuga ati yo byose biraja kora abantu bose batanga umuziki suko bafisamaye nabashakira abandi batanguye bafisamaye gusa kuri talent no gupushinga management n'ibintu biri secondaire tu bizoza n'umwanya gusa international kweli before we go to the kind of international it's just like bro Burundi quality ya music iri unique iriyo ni juste tu ko abantu benshi baza barayishira kamaso ivyo navyo no gufata time patience ugani patience 2025 meze good kuri wowe 2025 bro ndiyamirije kwa ibando back to package z'ingoma gusa bino misuri busy byatari bro sigengeze kuri level ndakurondeye de muri stu ndakurondeye mfisa gashuti ndakurondeye mfisa studio session bro bro ufite kubera maze iminsi gira ama single gusa ndashaka tu gufata umwanya ndabahenya nakantu kari package numva kameze neza ingoma nk'umunani tandatu nice one abantu enjoying nice one featuring bimeze gute kumengo si huri cyane kumengo si byurimo kubera je mbashaka man featuring ibintu nyene biri mutual atari juste kuvuga ngo featuring tu igira ikimazi nanje hagiye ko December habe yagiye kizina manze ni building up nanje you know abantu bamenye ku buryo wowe uje gusaba featuring babe bazi nawe sound ya society nayo kubera urashobora kugira dufate kaga hit song kazara abantu bose featuring gusa iyo sound ntibarakumenya bisaba ko uyubaka first wewe je no mumengo kintra featuring ni time to genda chafise carrière nini yo building up kama featuring ndayafise ndayafise ko muzabona kuri get
kabisa narabonye wewe na kiri kumufitanye chemistry meze fresh sana kama kawa no muri pre-music yari yambaye t-shirt iriko Theecember mu ndirimbo yawe waramubwiye ati bro pull up muri big beat yanje to vibing bimeze gute imigenderanire yawe na kiri muraba frère bameze gute Jano brother in the industry, brother from another mother. You get, Jane gitangura kweli jani umuntu wambaye atanga kuna mo support. You get, imiziki yanjye ko video, ishikaye jena mo ni chege superstar. Atokikoza ibintu byanjye. Gotcha. Turanahura, good vibes. Iki then chege namuhamagaye kuri video. Arambwira ati jena afise akagiga hano mu Rwanda. Gusa bikunze ashobora gucishiriza ewana iyo day rero ndamutelefona uzi wose anashagira ati bro je ni ngahanze ugagira unaze kuno nakubali kwa twatangiye gushutinga ama shoot ya mbere atarimo shoot ya mbere abakijaje so musani naza kuri muta aje kaje dusubiramo video bad man is there nice one mukuragiza kino kiyago cacu maybe wibaza yuko imigenderanire hari hagati wawe na Kiriku ari uko byo bimeze muri mu bandi ba artiste bose wibaza ko music yacu bigeze kuri level imeze gute that's ukunda kwambara amarori bro I know Theecember bon Jesse kubera nawe wacavuga ati ko none mudafite featuring Jesse nibaza yuko ikinjo muri industry ego tuba abagenzi but still na business kirajamo fate nkunda gusaba ati yo usabye akaginga nkabwira ati urashaka kuvugisha manager ntushavure kubera nane nakazi you know hari ibintu tuze turihanganira kubera turi brother tunashima business kidogo uramaze kuronka za commentaires za Theecember sigaye igira umuntu watari kubera yuko afise hit wa muri no minsi tumurondeye nitumuronka izo mbona zamaze kugwa bana ego kweri gusa nyene je kubera nizi n'abandi banzi bakuzi keep moving my brother niye commentaire mbi bamaze kuvuga ko bwashaka usije kabisa sije suko mezi kanu commentaire mbi konishima wapi ndazi konishima urabizi sinzi bure micho wawe kivuga ubuye wapi kabisa sometimes wanatubwira yuko umustar na private life abafise sivyo surtout nk'abantu baba bamaze kubaka amazina mugabo ni Theecember kugira uzomenye ubuzima bayemo apa ya stu apa ya video apa y'iki biragoye kubera iki nibwo buzima wahisemo canke nta wundi buzima buhari Rwanda bifise kenshi kubera nyene ibintu byinshi usanga ndabikora n'abajama iki it doesn't feel like work you know usanga rero akanya kose ari ivyo ubuzima ndavyuka studio maybe n'akagym mugabo turashaka na video uri muri gym basi nina korumira umutrainer bya kubera ugerageje kuraba abandi ba artistes surtout bashaka kwereka lifestyle yabo ko baracamo mugabo mu Burundi navyo tubona kenshi peut-être baza ko bivana na kanoti kenshi dufise ko kwerekana cyangwa ariyo na lifestyle biryoshe kuri social media ro ya lifestyle ngabijere no nuko ifa kuyipushi kugira yusa jengira rikera ibintu bya social media ntarajagara sana maybe Snapchat gusa 2025 urabatsa kabisa je en tout cas ndiko ndabariza ku bafana bawe bose bavuga ati none mu Brazil ya muri studio bisi yose matin midi soir kuva le 1er jusqu'à le 31 bimeze gute bisi ya mbere ni gupambana out maybe nsaka breathing room akalezi gatoya turabatamo every day baramaze kwanga gukundana nawe kwera yuko uri umustar wabiki kwanga ngokora ndi umustar gukundana nawe ukora draga akabwira ati je kwera utumva umustar jewe no bushobora kwe pago menshi wagushaka kwera ari ivyo nyene gusa wabiki abe bon bashaka kubwira ati happy singunda nyene ibintu zo ya showbiz sa deep down okay gasanga yaragufiriye vyatsa nice one ibirashikira ke ubaze yuko nk'ubugize nk'umukunzi uzoba ari Theecember twaguma tumona muri social media sometimes bagiye Zanzibar kujya show sometimes bagiye muzombona vous voir du changement voilà bro tuzobara ngene yuko brother nice one
yari Boss for real hamwe na Theecember, one of the best mu bantu babikora neza muri industry, mu bantu bagerageza gutwara music industry yacu to the next level, mu bantu bagerageza kubona yuko gukorana featuring na bien makavuga ati ndahuye n'umustar bro. Mugabo hari ikintu gitangaje, urashobora kubona nk'abantu bo hanze bagufata to the next level as a star, muganga mu Burundi still tukavuga ati Theecember. Bon, jeno mumengo nta muntu je ndabona yemeje hanze atemeje ayiwawo. Aba Diamond ba Wizkid bagiye gupushinga US state nako mu bihugu byabo babazi iki, so nibaza yuko everyday nubwo wowe minga ati hajya ngaho urumva ifo kunurturinga industry ngaho, so featuring indoto yawe ni yaga Theecember. Featuring indoto yawe y'indoto dream collab muri Africa canke worldwide hose, reka ndagwe top 3. Top 3 harimo top 3 harimo Chris Brown, you get CB, harimo no Burna Boy, okay, na Kidumu kwe. Nice one. Wana ko Kidumu mu machinga? Wana ko Kidumu mu machinga na muri za beat zawe ukambwira tumachinga gusa shakura ico byotanga kwe. Shakura ico byotanga kwe rya sound bro. Rija jiki kwanza. Kai nta n'undi muntu nga ayikubita, so it's like tuvanze nice one. Nicha ikintu Theecember wifuza gusharinga n'abakunzi bawe n'abafana bawe n'abantu since day one bari nyuma ya kuko diswe sorta yuko je nagize ikiyago kimeze neza na wewe, aho tukanamenye vyinshi atari bike bijanye na wewe bya last year, this time around nangwe mwaka wa hangout hamwe na wewe diswe sorta yuko urafise après nunu gusohoka, urafise ikintu ushaka gusharinga n'abafans bawe n'abantu bawe n'abantu bari ku mutima wawe n'abantu bagushikira since day one. Mwanya ni gwawe jewe kana barabe neza mu maso. So I want to say thank you abantu bose wa supporting baguma liking my post IG everywhere, urumva abantu baje kuri arena Theecember and friends, that she was lit kandi turashaka kubigira ku buryo every year December turagacishamo, you know, so mwande mudu supporting tubikore abona vision international tuhaje. Let's go. Yeah, appreciate. Nice. So to me février by the way ukwezi k'urukundo c'est comment? Tuzimye to birofa. Oya je urumva je nzo ndi muri karaoke ndiko ndirimbira abaje n'abakunzi, je nzo ndiko ndafasha abantu baje ko hama wona uzo kurifasha gute? Maybe after Paris genje neza tuzoshikirwa. Nice one. Araka memes nabonye ati kuva ngivuka sindigara sede Valentine. Wowe bimeze gute? Bo je nagacishije ngo okay, kandi byari birenze, so atari ibintu birenze tozoba turarindira. Nice one. Thanks a lot Theecember. Merci sana. None akanunu gatoya. Manunu yereka love mon amour tokoma hanu makumunsuza maki inosa. All I wanted was somebody like yours. Let's get it. 14 février mwana w'abandi azogowe. Ujisho. Zomutangura kuri ko nyene canke zomutangura kuri finance. Yashaka yose we navuge muri DM. Nice. Yes, merci kuri mwe dukurikiranye mu kiganiro cya Hangouts. No mwaka utanguye neza, umwaka utanguye n'ivyishimo kuri ko nandi kumwe n'umuntu afise ingabirano iteye ubwoba. Ingabirano turabisha amaso tugashimisha umutima hamwe n'umubiri wacu kavuga ati fresh sana kama kawo nawe so ni Theecember tumushimire cyane ko yashoboye kwa ducilinganye nawe nganye. Nice one. Ni Blondine Salon, one of the best salon yatumye Theecember yaka agira swag full. Ratona. Problem. Kabisa. Peace out. Reka rero duhere kuri kamera yino urazi ko twaba tubigenza misi yose. Uravyibuka cyane? Uravyibuka byo rita pop hangout. Fresh out. Hangout. Let's go. Hange turakubita hangout. Haya tukubita nunu. Haya tukubita Theecember. Ready? 1 2 3 pop hangout. Nunu. Theecember.